inzoga irafise ingaruka. Hari abandi benshi nka wa wundi nibakongere nka wundi nibakongere, urazi ko udufaranga twose yahembwaga twose yaturangiriza nibakongere akisanga ari vide. Ni byiza rero yuko woyiheba hakiri kare itarangiza ubuzima bwawe. Ingaruka ya 8 nuko izagendera kududagura hasi, ukazosanga ufise ibikomere nkuko biriya yabitubwiye harya mu migani ngo ninde afise ibikomere. Kanongere ndahasome, biravuze ngo ninde afise inguma atanyanduruko, ninde afise amaso atukuye n'abatavirira vino. Abantu batavirira vino birivuze ngo bafise inguma atanyanduruko. Bamuzasanga bafise ibiguma ku maboko bahawe n'inzoga banyoye, bazosanga yaramududaguye hasi, yaje yaborewe agasinda akagwana, bakamukubita urudaji, undi akaborerwa akagwana n'abadashoboye kubera inzoga. N'umuntu udashoboye n'ufise inkoho umubona umenga afise ikigombo, muri ikigombo urakiza. Murafise ingoho urashobora kumwihanga wibaza ngo afise inkoni, kubera inzoga irashobora gukwibagiza agafise inkoho yo kurasa. Inzoga irashobora gutuma uhangara utohangaye, irashobora gutuma ugwana n'umuntu mutokagwanye nawe, igakwemeza kuri robo. Inzoga ishobora kwereka kuri robo ukagenda usenya ibihome. Nigeze kubona umuntu ariko arakubita inzu ibifusi nyene kandi arakomereka nyene, mugabo akaguma yikubita ugifuwa njyewe ndakomeye nyene afite ariko ariyangiza. None uburibwe ku bantu babanaga hafi bavuze ngo mu gatondo nta kintu yashikiye gukora, amaboko yari yabyimbye bitewe nuko yakubise ibihome n'inguvu nyinshi, ntiyababara bitewe nuko yari yanyoye. Inzoga ishobora kuzatuma ubuzima bwawe bwangirika, ishobora kuzatuma umubiri wawe, kandi wibuke ko umubiri wawe ari inzu y'Imana. Imana ibamo, Imana igenderamo. Imana ntabwo iba muri rya nzu wubatse y'amabati, Imana ntabwo iba mu itorero ryo usengeramo dimanche canke samedi. Oya, Imana inzibamwe ni wewe. Harya hani hari kubera twahagiye, rero tutahari egare ni hari, hagiye hakoranira kubera twe tuhari. Ni wewe nzu y'Imana. Rero ni wangiza urushengero rw'Imana, Imana izakurandura. Urakwiye kuzigama inzu y'Imana, ukazigama urushengero rw'Imana ari uwo mubiri wawe. Ndakunda kureba abantu benshi barakunda kubahiriza amashengero basengamwe, ugasanga barakura n'inkweto mu kwinjira, ariko iyo basohotse ugasanga ntibashobora kubahiriza imibiri yabo, bakibagirwa yuko ari ifise agaciro gusumba kiya kibanza abantu bakoraniramo. Baruzi yuko ikintu gifite agaciro atari harya ahantu ukoranira dimanche, ahubwo igifise agaciro ni wewe, kubera wewe ni wewe nzu y'Imana, ni wewe Imana ibamo, ni wewe Imana igenderamo. Niyo mpamvu umubiri wawe ni inzu y'Imana. Rero wikwiyahuza ibiboreza, wikwiyahuza itabi, wikwiyahuza ubugoro, wikwiyahuza nk'ubugoro bwo burafise n'ingaruka yo kugwaza umutima, burafise ingaruka yo kuzatuma ibihaha byawe byangirika, ndetse n'itabi ndetse n'urumogi urashobora kuzatuma utakaza n'ubwenge, bituma utarezona neza, bituma ubwenge bwawe butamera neza. Twovuga ingaruka nyinshi nk'iz'abaganga bavuga, ariko je nafatiye cyane kuza Bibiliya itubwira zishobora kuba ku muntu ariko yanyoye. Bivuze ngo ninde ngagira ngagwe n'abantu batavirira inzoga. Masikura ngo umuntu anywa inzoga agenda aridudagura hasi, agenda agwa hasi, yongera abyuka. Abantu uzasanga impuzu zose zanduye, yari yambaye impuzu yera yacafuye kubera iki? Yanyoye. Undi ugasanga arya yisurira kibintu. Nigeze kubona umuntu ariko ararya mu kabare yaborewe, ibintu byose yabyishize, umengo yahindutse umwana. Byumvira n'uyu muntu nkuko twabivuze mu byatambutse, inzoga izatuma utakaza icubahiro. Cyo twarakivuzeho. Rero icya 8, inzoga izaguha ibikomere ku mubiri, izaguha ibiguma ku mubiri. Ni byiza ko uyirinda hakiri kare. Bazagukubita wigize ijeya kubera wanyoye, bagukubite ejo mu gatondo uzazinduka udakakaza n'akazi ntuzabasha ukajaho. Ni byiza rero kwirinda ikiboreza. Imana igumugisha. Reka ndangiriza ahangaha. Yesu yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Isi ntabwo yaruhura ubuzima bwawe. Umuntu ashobora kurura ubuzima bwawe ni Yesu wenyene, kandi ni ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Yesu yuguruye ntawugara, kandi yugaye ntawugurura. Mwisi nta munezero uriyo, mwisi nta mahoro ariyo. Yesu yavuze ngo mwisi muri n'amarushwa, ngo ariko muhumure jewe naranesheje.
mw'isi hari amarushwa, mw'isi hari ibibazo, mw'isi hari intambara, mw'isi hari ingorane. Ni bande bafise amahoro mw'isi? N'abantu bari muri Kristo Yesu, n'abantu bafite Yesu kandi babumbwa nuko bari ndetse n'ibyo bafise. Hari umuntu iyo yabuze inzoga, abuze icyo kurya, aza gusaba amadeni atazishura, akanabesha ngo ndayaguhejo atazi naza yavana. Ni byiza kwirinda gukora ikintu cyababaza mwene so. Bivuga ngo turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Muri Yesu nta Bayuda n'Abagiriki, nta Bahutu n'Abatutsi n'Abatwa n'abandi. Muri Yesu ibyo nta biriyo. Muri Yesu ari ubwoko bumwe bw'abana b'Imana. Ikirenze ico n'abantu b'Imana. Imana igumugisha tugiye gusenga kugira ngo Imana ikure inyota mu buzima bwawe. Iyo nzoga kubera ikintu yibandanya izakumerera nabi, izagutandukanya ndetse n'intego y'ubuzima bwawe. Imana igumugisha tugiye gusenga Imana. Yesu yavuze ngo kubera iki mugura ibintu atana kimwe bimaze? Kubera iki utakaza umwanya ugenda kugura ibintu atagaciro bifise kandi urenganye ibintu by'agaciro? Ibintu by'agaciro ni Yesu ubifite. Ni Yesu yamara iyo nyota y'ubuzima bwawe. Na undi muntu yakumara inyota uretse Yesu. Na undi muntu yatuma iyo nyota iguheramo. Na undi muntu yatuma iyo nyota ishira uretse umwana. Ngwino kuri Yesu unywe ivyo kunywa ku buntu, urye n'ivyo kurya by'umuntu kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugubwa neza. Turashobora gusenga Imana. Wewe ugifise iyo nyota, nagira ngo usenge Imana. Narababwiye ibintu bitatu wakora. Icya mbere, fata ingingo yo kugira yo guhagarika inzoga. Icya kabiri, itandukanya n'abarya bagenzi bazikugurira cyane bazinywa. Icya gatatu, hagarika kuja mu tuguriro mu tubare, manze ubihagarike. Ibyo bintu nubishobora, inzoga biroroshe cyane kuzasanga iyo nyota yaragushyizemo. Hanyuma unywa amazi. Nimba ari urumogi, ari itabi, fata ingingo. Ingesi ariyo yose nta ngeso nimwe umuntu adashobora guheba kiretse iyo utahisemo kuyiheba. Ariko fata ingingo itarangiza ubuzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu ndasega uyu mwene data. Birashoboka ko Satani yamuteje inyota y'ibintu bitandukanye, ariko rero ino saha ndamusengeye mwana, inyota y'inzoga n'itabi n'urumogi, inyota y'ubugoro, inyota y'ubusambanyi, inyota y'ivyisi, ndasenga nyimuvemo, imukamuke bimuvemo, maze inyota yawe imumanukiremo mu izina rya Yesu. Mbaraga zawe zimanuke kuri we, ubushobozi bwawe bumanukire, abagwaye bakire, abahoshi babohoke mu izina ry'Umwami Yesu. Urakoze Umwami, turagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane. Bibuke gukora partage ku bandi bantu kugira ngo ino nyigisho ibashikiye. Urashobora kwandika muri commentaire ugize ikibazo, ucyandike muri commentaire, cyangwa ufise ya ntahe yawe nawe yodufasha uyandike muri commentaire. Imana igumugisha. Ari ryambere ukurikiranye ino nyigisho, gira sabone cyangwa subscribe kugira ngo uzabe umuntu wa mbere tuyishizeho atangira kuyibona. Imana igumugisha. Mbibutse ko turi no kuri Facebook, urashobora kwandika Haracyari Ibyizigiro TV, uzahita ubona ivyo biganiro, ndetse no kuri TikTok. Imana ibahe umugisha.